tugiye gusangira amajambo y'Imana afise umutwe w'amajambo uvuga ngo hariho ubuntu butangaje uturiko tutazi. Hariho ubuntu butangaje uturiko tutazi. Wewe wicaye muri ico kibanza ni wowe ndiko ndabwira rino jambo. Hari ubuntu butangaje bukuriko utazi. Igihe Imana yokugurura amaso ukamenya ubwo buntu bukuriko, woca uba udasanzwe. Umwe niwe yavuze ngo iyo uhishuriwe ikintu abandi batariko barahishurirwa, ni kuvuga uca uba udasanzwe. Kandi muri ico gihe uca ukoreshwa ibidasanzwe. Je nico gituma bisigaye bingora gushaka kwinterpreta ijambo ryavuzwe n'uwundi muntu. Nimba ntashoboye kurivuga nk'uko yarivuze, numa ninumira, kuko uwo ni wafise copy original. Imana ishimwe. Ni wafise ishusho nyakuri y'ico yari yashatse kuvuga. Imana ishimwe. Rero nawe nagomba ndakubwire yuko igihe utamenye ubwo buntu buri ku buzima bw'iwawe, igihe utamenye ubwo buntu butangaje buri kuri wewe, bituma ubu utategerezwa kuba, bituma unagenda nko kutategerezwa kugenda, bituma unifata nko kutari kwifata. Mugabo iyo wamaze kubumenya ukamenya ko bukuriko, uramenya ati hariho ubuntu butangaje buri kuri jewe, kandi ubwo buntu sinkwiye kubupfisha ubusa. Imana ishimwe. Rero no mugoroba ndakuzanira ijambo rivuga ngo hariho ubuntu butangaje tutazi, ariko turashobora kubumenya. Imana ishimwe. Kuko ihishura amabanga iri muri twebwe. Imana ishimwe. Yabwiye Mose yayisabye ngo yuko yifuza kuyibona imbona nkubone. Hama iramubarira ngo Mose, ko nakugiriye ubuntu nkamenya izina ryawe. Yari kayisaba ngo azayibona imbona nkubone, ko nakugiriye ubuntu nkamenya izina ryawe. Nta muntu yoshobora kumbona imbona nkubone n'amaso yo ngo ashobore kubaho, ariko we ko nakugiriye ubuntu nkamenya izina ryawe, nzohagarara ahantu kure, hanyuma ndakwiyereke mu bitugu umbone, kuko nakugiriye ubuntu. Imana ishimwe. Kuko iyo favere, kubera ubwo buntu bw'Imana buri ku buzima bwacu, butuma iduhagarika naho tutari guhagarara, bigatuma itwicarika naho tutari kwicara, bigatuma idutereka naho tutari guterekwa, kubera ubuntu bw'Imana buturi. Ubuheruka twasangiye amajambo turiko turabira hamwe ingene ngo umworo w'umunyabwenge yarokoye igisagara, hanyuma ngo bwagi ubwenge bwiwe buca bufatwa ibisanzwe. Ngo ariko ngo umuntu asanzwe avuze ijambo risanzwe, ariko w'umuntu wo hejuru, Imana ishimwe, umuntu wo hejuru avuze ijambo risanzwe, abantu bakaryakira nk'iridasanzwe. Kubera iki? Icyubahiro afise. Mugabo kubera ari umworo yavuze ijambo ridasanzwe, abantu ntibarifashe nk'irisanzwe, ntibarifashe nk'iridasanzwe. Kubera iki? Hariho urugezo atariko. Imana ishimwe. Ariko favere y'Imana ikuriko, peu importe ukungana, peu importe imyaka ufise, peu importe umuryango uvamo, peu importe amashuri ufise, iyo favere iratuma abantu basigara barabazana. Mbega ujya ngo yavuze bijya, yize hehe, yatorejwe hehe, hanyuma ikindi naco hajya afise titre ingana gute, bakaza kwiroturuva basanze wari umuntu asanzwe mugabo yagira ubuntu n'Imana, hama ubwo buntu bw'Imana bumubako buca bumukoresha ibidasanzwe. Ndakwifurije gukoresha ibidasanzwe kubera uko favere y'Imana. Yesu abahezagire cyane gose. Imana ishimwe. Iryo jambo ry'Imana tugiye gusangira, ndagomba twifashishe amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe. Gusubira mu byagezwe igice c'11. Gusubira mu byagezwe igice c'11. Imana ishimwe. Iyo uriko iyo favere y'Imana, narimejeje kubabwira ngo ukoreshwa ibidasanzwe kandi ugakora ibidasanzwe kandi ukagirwa ubudasanzwe kubera iyo favere y'Imana ikuriko. Imana ishimwe. Uko tubibona ngaha muri ino si, abantu baranezererwa kwitirirwa amazina y'abandi bantu
petetre n'umuntu wo mu muryango iwanyu yakize, hanyuma bakubaza ati mbega hajya wewe uruwa hehe uva hehe, ngo fete jewe mvukana na ministre kanaka, utavuze ko muvukana ukavuga ngo ukavuga izina, ukagerageza kwerekana naho ari umengano wo mu gisanira mugabo n'uwo mu muryango iwanyu, hanyuma warazwi, ni kuvuga kubera azwi biraza kumvikana ko nabo bace bakomera, hama abantu bakakubahira ico, bakavuga ngo yebega yewe ujya muntu n'uwiwanyu, bwabo ndi n'umuntu asanzwe. Hanyuma hoho wasanga muzinanyi, muragendana, muravugana, urashobora gutunga nimero yiwe ya telefone byoroshe, urashobora kumutelefona akakwitaba, abantu bakavuga ngo ko wamenyanye n'ujya muntu uzopfuye, nukuri uzopfuye nyimba ujya muntu mwaramenyanye, Imana ishimwe. Ariko ugasanga hariho n'igihe bishika ukaburara kandi uwo muntu muzinanye, hariho n'igihe bishika ugasanga urakihanirwa n'amafaranga 10,000, wamutelefona ngo ngurana amafaranga kandi uzi ko yafise, akakubarira ngo wapi kweri nta mafaranga afise, ndi mu madeni, ofe turabona ndiko ndagira inventaire, ngomba kuba ku hoteli hanaka, ngomba kuba ka hospital ahantu kanaka, urumva kweri nta mafaranga afise, nukuri unyihanganira. Yari umuntu adasanzwe muzinanye, kandi by'ukuri abantu bari bibaza yuko nawe uri umuntu adasanzwe kubera uzinanye n'uwo muntu adasanzwe, mugabo ugasanga ntacyo bikumariye. Ariko nagomba ndakubwire ngo uwo Yesu atugira abadasanzwe, uwo Yesu adushira ku ubwo buntu, hanyuma ubwo buntu bukaduhindura abadasanzwe. Kumumenya uyo, kugendana nawe, nibitugira abadasanzwe gusa, ahubwo n'ivyo dukora duca tubikora mu buryo budasanzwe. Hanyuma ikindi naco, wewe n'umutelefona ngo aca kubarira ngo urumva urabona ndiko ndagira ibi nibi, oya, iri sifi gusa yuko wikonekta, hanyuma ukugurura connection, hanyuma mugatangura mukavugana, ivyo uvuga byose, icya mbere aravalida, icya kabiri akavalida, icya gatatu akavalida, gushika ku cyukeneye cyose akagenda bikwemerera. Imana ishimwe. Ntacyo kubarira ngo iki ntigishoboka. Imana ishimwe. Kuko kumumenya uyo bituma dusha natwe duhinduka ababwizene abadasanzwe. Imana ishimwe. Rero ushobora kwishimira abantu mu buryo bugaragara. Imana ishimwe. Natwe twarabishimiye, kandi none munsi bihora bishika ugasanga uri kurishimira umuntu kanaka, mugana ngo ndakubwire ngo umuntu kanaka ashobora kuguhemukira. Niyo ataguhemukira ushobora kwibaza ko hari ikintu yoshobora, ugasanga ntacyo ashoboye. Ariko icyo ndagusaba no mugoroba ni kimwe gusa, izigira uwo Yesu. Imana ishimwe. Azokwambika ubwiza butuma izina ryawe rimenyekana, butuma abantu bose barondeza izina ryawe, bituma abantu babarikiriza iyo uva n'iyo uri, kugira ngo bakugirire neza, kuko udasanzwe ari muri wewe. Ndamukunda ingene abigenza. Abantu bakicara bakavuga ngo oya, ibi bintu tugomba duhekana kandi ntabyashoboye. Undi nawe akavuga ngo yabishobora yareka, yotuma bari wazobihagararira, mugabo je ntabonye kana karimo, ibi bintu ntibishobora gupasa, ntibishobora kubandanya. Atakindi gusa kiriko kirabitera favere y'Imana iri ku buzima bw'iwawe, ikagukura inyuma, ugasanga umuntu mwahora mugendana n'amaguru, inyuma y'umwaka umwe bagatangura kukubarira ngo mbega urazi kanaka, ngo ubu niyo bakivugwa mu izina. Imana yaramuhinduriye ibihesha, gacutangura kwibaza reka shareka, ujya afise imiryango yiwabo yakize, ujya sha urumva nyene erega muri kino gihe nuko bimeze. Oya, nitwame twimbere ko ibintu byose byama bigenda muri ubwo buryo. Menya yuko Imana yashatse kukugirira ubuntu, nirabi yuva, niraba n'urugezi uriko, ariko irakuzamurika guhagarika, kuko abo bose mubona uno munsi bamenyekana, kera siko bari bameze. Ni gihe cyo kitarashika, nawe yo haguhagarika kandi byo kubera. Nukuri ibyo byubahiro
wumva abantu bakiranira nawe byokubera. Imana ishimwe. Kandi amajambo yotangura kuvuga ngo ari uwabona pasiteri ngo burya hagisanga ari we yamudodoreye, ugasanga iyo dosiye wowe na pasiteri nta niyo yigeze anamenya, ugasanga nta n'umuntu n'umwe basibona havura uvuga ngo ni kanaka yabikoze, mugabo cyagiye wari wibereye mu cyumba usenga. Imana ivugana nawe irakubarira ngo humura ndi kumwe nawe, icyo uri kuransaba nzokigukorera. Igaca inzira mu buryo budasanzwe, ibintu bigakura, abantu rero bagaca batangura kubazanya, bagaca batangura kurondeza. Jewe nama mvuga ati oya, tureke kwama twibaza yuko abagirirwa neza ari abafise ababaserukira, ari abafise ababavugira. Turafise Imana yo mwijiri tuvugira, kandi yimaze kutuvugira nta numwe ashobora kuvugurura. Usubira mu byagezwe niho tugira turangirize igice c'11 umurongo wa mbere gushika kwa 5. Haravuga ngo nuko mukunda Uhoraho Imana yanyu, muze mwame mwitondera ivyo yabajeje n'amabwirizwa yiwe n'amateka yashinze n'ivyagezwe vyiwe. Abana banyu batigeze kubimenya canke kubibona sibo mbarira, ariko mwebwe uyu munsi mumenye indero Uhoraho Imana yanyu yabatoje iyo ariyo, n'ingene ari uhambaye, mumenye n'ukuboko kwiwe kw'inkomezi kandi kwama kubanguye, n'ibimenyetso vyiwe n'ibihambaye yakoreye muri Egiputa, abigiriye Farawo umwami waho n'igihugu ciwe cyose. Mumenye n'ivyo yagiriye ingabo z'abanyegiputa n'amafarasi yabo n'imikogote yabo, ingene yatumye amazi y'ikiyaga gitukura abarenga hejuru igihe babakurikira, n'ingene Uhoraho yabahoneje akagirira, n'ivyo yabakoreye muri bwa bugaragwa gushitsa aho mwaziye aha hantu. Imana ishimwe. Mose yari kaributsa Abisirayeli kugira ngo bibuke ivyo Imana yabakoreye, bibuke ingene Imana yabanye nabo. Imana ishimwe. Arababarira ngo mwibuke ivyo Imana yabakoreye muri mu gihugu ca Egiputa, mwibuke ubuntu yaberetse igihe mwari muhagaze ahantu mubona umenga ibintu bigiye kuyangara, ariko Imana irabagirira neza, irabarenganya biriya bihe. Ivyo ntimuvyibagire. Imana ishimwe. Natwe uno mugoroba iri jambo ry'umutwe turiko turasangira rivuga ngo hari ubuntu butangaje buri ku buzima bwacu, ariko abantu tutazi. Imana ishimwe. Nawe ibuka ahantu Imana yakugiriye neza, ibuka ahantu Imana yakwiyeretse, ibuka ahantu Imana nawe yavuganye ibidasanzwe nawe, ibuka ahantu Imana yakwihishuriye wari umeze nk'umuntu ari kure, hanyuma irakwiyegereza, irakuzana, ishira ibintu bimeze nk'ibitangaje muri wewe utari kwibaza yuko ivyo bintu byari gukunda. Ivyo bintu ntuvyibagire ngo bifate ibisanzwe. Imana ishimwe. Usimbire mu gitabo cyo guharura igice cyawo c'16 umurongo wa 2 gushika kwa 5. Turabire hamwe abantu bagiriwe ubuntu n'Imana, hanyuma bapfisha ubwo buntu busa, bashaka gukora bidakorwa. Umurongo wa 2, bakurira hasi Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli, b'abakuru b'ishengero 250 abari imbere mu ikoraniro barurangiranwa, bikoraniriza hamwe kugwanya Mose na Aroni, barababarira bati ibyanyu biratunaniye, erega ishengero ryose nigera iyo bava bakagera, kandi Uhoraho ari muri bo, none niki gituma mwishira hejuru y'ikoraniro ry'Uhoraho. Isimbire ku murongo wa 9. Mbega mwabigize ivyoroshe kw'Imana y'Abisirayeli yabarobanuye mu ishengero ry'Abisirayeli bandi
kugira ngo biyegereze ngo mukore igikorwa cyo mu ihema ryayo ari we Uhoraho, ngo muhagarare imbere y'ishengero guhereza ibyaryo. Ko yabiyegereje mwe n'abi wanyu bose b'Abalewi, none mutaye ko murondera n'ubuherezi nabwo. Dusimbire ku murongo wa 20. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati nimwitandukanye n'iri shengero ndarirandure mu kanya isasi. Baca barapfukama barunama bati Mana yewe Mana y'impwemu z'abari n'umubiri bose, umuntu umwe akoze icyaha mbega wocurakira ishengero ryose? Uhoraho abarira Mose ati barira ishengero uti nimwigireyo muve ku mpande zose z'amahema ya Kora na Datani na Abiramu. Nuko Mose ava hasi ajya aho Datani na Abiramu bari, abakuru bo mu Bisirayeli baramukurikira. Abarira ishengero ati nimwigireyo muve ku mpande zose z'amahema y'izi nkozi z'ibibi, ntimugire ikintu cyabo na kimwe mukorako, kugira ngo ntimuranduranwe nabo mu guhanirwa ibyaha byabo byose. Nuko bigirayo bava ku mpande zose z'amahema ya Kora na Datani na Abiramu. Datani na Abiramu barasohoka bahagararana mu miryango y'amahema yabo n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo bato bato. Mose aravuga ati iki nicyo kigira ngo kibamenyeshe yuko Uhoraho ari we yantumye gukora ibi bikorwa nkora byose, kandi ko atari jewe nitumye. Aba bantu nibapfa urupfu rupfa abandi bantu bose, bakazwa ko nibiza ku bandi bose, Uhoraho azoba atantumye. Ariko Uhoraho niyakora ikintu c'inzeduka, isi ikasama ikabamira n'ibyabo byose bakamanuka ikuzimu, bakibona muca mumenya yuko aba bantu bakengereye Uhoraho. Agiheza kuvuga ayo majambo yose, aho nyene bahagaze isi irasaduka irasama ibamirana n'ingo zabo n'abantu bose bakora n'ibintu byabo byose. Nuko bo n'ibyabo byose bamanuka ikuzimu, isi ibarengako bararanduka bazimangana muri iryo shengero. Abisirayeli bose bari babakikije barahunga bumvise ugutaka kwabo, bati isi yoye kutumira natwe. Umuriro uva kuhoraho uyigiza ba bagabo 250 bosheje imibavu. Yesu adufashe. Imana ishimwe. N'amajambo ateye ubwoba uri kurayumva, ariko n'amajambo y'abantu birengagije ubuntu bw'Imana bwari bwabajeko, bubakura iyo bari bubatoranya mu bandi benshi, hanyuma bubahagarika mu kibanza wamenga ni kibanza kimeze nk'icicubahiro, kandi nivyo cyari icicubahiro, kuko ikibanza cyo kuba umuherezi mu ngoro y'Uhoraho, ikibanza cyo kwitwa umurewi, si bose bari bagihawe. Bari batoranijwe kugira ngo bakore igikorwa c'Imana mu ngoro yayo. Hanyuma bamaze kugikora, bamaze igihe kirekire, babona umenga ico gikorwa ntikibahagije, batangura gukengera n'uw'Imana yatoranije, bakengera Mose ngo bigereranya nawe. Aha ku murongo waho wa 3 ngo bikoraniriza hamwe kurwanya Mose na Aroni, barababarira bati ibyanyu biratunaniye, erega ishengero ryose ni ryera iyo bava bakagera, kandi Uhoraho ari muri bo. None niki gituma mwishira hejuru y'ikoraniro ry'Uhoraho? Batangura kwerekana yuko ivyo ba Mose bakora nabo boshobora kubikora. Batangura kwerekana yuko bose ivyo barashobora kubikora, ivyo byubahiro mwihaye, ivyo byo guhagarara ngaho mukatubwira ngo Imana yavuganye namwe ibi n'ibi, erega natwe twoshobora kubikora. Hanyuma ngo izo nama ntizaherera muri bo gusa. Hari ikintu cyantangaje ngaha kuri no murongo wa 2 mu gace kaho
reka tuhasome hose. Umurongo wa 2, bakurira hasi Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli b'abakuru b'ishengero 250 abari imbere mu ikoraniro. Akantu nkeneye naka kavuga ngo barurangirana. Abari imbere mu ikoraniro barurangirana. Ugasanga umuntu yari kugushigikira kugira ngo igikorwa kigende neza, ni wagenda kosha abandi akabereka ububi bw'iwawe, akababwira ingene wowe udakwiye kuba umurongozi wawe, akababwira ingene wowe nawe utari uwera, akabereka ingene erega nawe bigakora natwe twobikora. Urabona ingene yigira umugororotsi, urabona ingene yigira ngo n'umurongozi wacu, twe bigakora twowe ntitwobikora. Hari ikintu nama nibuka kigatuma nca bugufi, kandi niko ndakivuga. Hariho abantu babiri ngaha baca bacibuka, Uzana na Karenzo barambereye abarongozi mu minsi ya mbere, kandi no munsi baracara abarongozi biwanje. Ndavyibuka jewe nakijijwe iyi bibiri iyi, wowe ushobora kuba wari umaze kuyizingura mugaje nandi nari bwazingurura. Nuwari kumbaza ati tubarira ibitabo birimwo, ngira kumbure kubera twakunda kumva bavuga itanguriro, iryo ngira nari gushobora kurimenya, muga nta kindi gitabo narinzi. Hanyuma abo bakakwigisha, nivyo irebure nivyo usanga twarize, mugabo iki kirundi cyo muri Bibiliya kiragoye gusoma. Imana ishimwe, kuko samajambo yahumetswe n'impwemu z'abana b'abantu, n'amajambo yahumetswe n'Imana. Rero udafise mpwemu yera ngo yaguhishurire, wogisoma nka kumwe basoma ivya kahise, wogisoma nka kumwe basoma vya bitabo vy'ikirundi batwigisha, wobisoma nk'ibindi byose. Mugana agomba ndakubwire ngo iki gitabo itari inspire na mpwemu yera tushobora gutahura n'ibirimo. Abahanga bashobora guserangura, bashobora gushakashaka ibintu bihambaye, iki carabayobeye. Mugabo uwufise mpwemu yera niwe ashobora guhishura ibiri muri kino gitabo wenyene. Imana ishimwe. Hanyuma tukaza turi abo bantu batazi ikintu na kimwe, ugashikira mu biganza by'uwo muntu akagufasha utazi gusenga n'isengesho ryo gufungura. Hari abantu we batazi no kugira isengesho ryo gufungura vrema, niryo dufata nk'iryoroshe, mugari tugora, kuko naryo birasaba ko turimenya gushikana ku rugezo. Noneho usigara ukoreshwa ibitangaza, umugwayi agwaye basigara bagutumako ngo tutabonye Vianney ntawe udashobora gusengera no muntu. Hanyuma ugaca utangura kubona Uzana n'umuntu asanzwe, Karenzo n'umuntu asanzwe, raba nano mavuta yo gusengera abagwaye Karenzo ntayafise, raba nino ngabire yo kuvuga ubutumwa Uzana ntayafise, ariko jewe ndayifise. Ugatangura noneho kubona umenga uri udasanzwe. Imana ishimwe. Ugatangura kwibagira yuko ivyo urimwo atavyo wari usanzwe uzi kera, atavyo wari usanzwe ufise. Jewe ndavyibuka umunsi wa mbere wo gutwara Bibiliya, abazi mu Burengo n'aba hejuru mu Gawazi, uriko uzanana iri barabara rya Burengo Buhiga, niho hagufi yaho twagirira fraternité mu Burengo. Mugabo umunsi wa mbere narahatinye, kuko navuga ngo hamwe nohura n'abantu banyuma bakambaza ijambo riri muri Bibiliya atana kimwe nzimwe no maramara cyane ihereza aho biti mashitsi, sinzi ko muhazi. Imashitsi ni mwishamba, urashobora gushika mu Burenga ata muntu muhuye. Niyo naciye kugira ngo ntihagire uwumbona. Mugabo no munsi ntabwo bafise bwo gutwara Bibiliya, ntabwo bafise. Ubu ndayitwara nkacyahabona, kuko ndazi neza noreka kumenya byose. Mugabo mbaza wambari ati mbarira ijambo rishobora kunkiza, nkamenya naho riri. Imana yadukoreye bidasanzwe, tureke gufata rero ubwo buntu budasanzwe yatugiriye hanyuma ngo tubufate mineneye. Ureke gukengera abakozi b'Imana. Jewe nama mvuga ati Mana, igitsibo ciwanje hamwe noshikama nkabandanya urugendo, nkazorangiza urugendo rwanje amahoro. Mu bantu ba mbere bazoki benefisi yako Uzana arimo, Karenzo arimo, n'uwambwiye ubutumwa arimo, kuko abo bantu nibo bafashije kugira ngo ngere aho ngeze. Rero Yesu abahezagire, kandi nawe urafise abakubwiye, urafise abakwitangiye imbere. Abo bantu wamububaha, ntuzohabura bakengera, ntuzohabura bafata abasanzwe, ntuzohabura ubona umenga jewe uno munsi ho nyene pasiteri nibakimuhamagara ni je bahamagara, niba namuzi bazi je kubera amavuta nije ndayafise. Ntugakengera uwo muntu nawe bari umurongozi wawe, naho yoba kenye. Irebwe ushobora kuba umusumvye amafaranga mugana umurongozi wawe, mwobaye nk'umurongozi.
mubaye nk'uwo kwitangiye imbere. Imana ishimwe. Amajambo y'Imana muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri niwo tugiye kurangirizako. Atubwira ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Ngo ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe by'iwe nibyo ashira ku mutima, ku murango no mu ijoro. Ikizokwereka umuntu yamenye Imana, ikizokwereka umuntu yuzuye ubuntu bw'Imana, igihe abandi baja mu nsaku no kuvuga ibitagirwa, wewe arinumira akitekerereza, ahubwo agaca bigirayo akavuga ngo muncumuze ngo habe ncumuze akanwa kiwanje, reka jewe niyigirireyo. Ivyo muri ko muravuga ndazi yuko mugomba kurogota kuri mpwemu yera, reka niyigirireyo. Imana ishimwe. Numva tugarukirije ngaha kubw'umwanya, Yesu abahezagiye. Ariko numva nakubwiye Imana buri kuri wewe. Ntugakengera ubuntu bw'Imana buri kuri wewe. Ntugakengera ubuntu bw'Imana buri kuri wewe. Mu gihe cyose wame wicisha bugufi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo izogushira hejuru mu gihe gikwiye. Ubwo buntu bw'Imana buri kuri wewe niyo yabugushizeko, kandi igihe utazoba uri kurabukoresha nk'uko bwategerezwa gukora izobugukura. Kandi nibwamara kukuvako, abakubona kuri uhambaye bazokubona nk'ubusanzwe, abakubona kuri ukomeye bazokubona nk'uworoshe. Abari basigaye bakubaha bagaca imbere yawe bakavuga ngo mukozi w'Imana, sinzi izina bazosigara bakwita ico gihe. Mugabo nawe ndazi ko bitazokunezereza. Rero ntubifate ibidasanzwe. Ubwo buntu budasanzwe buturiko, abantu bashobora kwitegereza bakavuga ngo yoye ngujya n'umukozi w'Imana, ugi Imana yaramutoranije yaramugiriye neza. Ubu ntakivugwa mu izina. Menya ko ari ubuntu bwabikugize, bw'Imana bwabikugize, ubuhagararire hama ubureke bukomeze kubandanya bukore gushitsa igihe cyose Imana izo bikikwemereye ko bukiriho, ubwo buntu buze bukomeze kubana nawe. Yesu abahezagiye. Tuhaguruke dusenge. Ndagushimiye Mukiza, urukundo wankunze, wanyiguza ukampindura umuvo w'ubugingo, mbumugende gusa Yesu, wuzuye ubushobozi, unkuremwo unkure nico ubuza gutemba muri jewe, mbumugende gusa Yesu, wuzuye ubushobozi, unkuremwo unkure nico ubuza gutemba muri jewe. Mpakugushingira intahe y'ingene wankijije, wanyiguza ukampindura umuvo w'ubugingo, mbumugende gusa Yesu, wuzuye ubushobozi, unkuremwo unkure nico ubuza gutemba muri jewe. Reka dufate akanya twisengere. Wiyumviraho wariko urapfisha ubuntu bw'Imana ubusa. Wiyumviraho nawe wariko uramera nk'aba ba Dotani n'abandi bahagararije Imana bagashaka gusuzugura umukozi wayo, hanyuma
uburake bw'Imana bukabazira bagashikwa ko nikitigeze gushika mu isi ngo isi ikasama ikabamira kugira ngo bigaragare by'ukuri kw'ivyo bakoze bidakorwa. Nturindire ko nawe ivyo birinda kugushikako, ariko wemere uhagarara aho wategerezwa guhagarara, hamukora igikorwa wahamagarirwa gukora, ico wizigiwemwo n'Imana ugikore nk'uko yakigutumyemwo. Aho utarashika ntukifuze kuhishikana, ariko ukomeze gusenga Imana izohagushikana mu gihe gikwiye. Ivyo utararongera uburenganzira ntukavyishiremwo, ariko ukomeze gukora ivyo ufitiye uburenganzira, ibisigaye Imana izobikora mu gihe gikwiye. Turagushimiye Mwami, turaguhaye icubahiro, turagukomeye amashishime kuri Imana igenda itwigisha. Turasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha bwo kuduhingura no kuduhindura Mwami, kandi turasenze kugira ngo tubabarire aho twiyumviye kutariko, aho twakoze ibitari byo, ariko Mwami Yesu Kristo Data turasenze kugira ngo dukomeze guhagarara uko twategerezwa guhagarara, kandi dukomeze kugenda uko twategerezwa kugenda. Mu izina ryawe Yesu Kristo uherekeze ishengero ryawe bagenda, kandi wongere ubaherekeze bagaruka Mwami. Icuro ubasha n'inganji bikomeze kugira muri byose, mu izina ryawe dusenze twizeye, amen.